twemereye iradiyo PG Classic FM ijwi ry'umunezero, twemereye iradiyo PG Classic FM ijwi ry'umunezero. Hello bakunzi ba Isaac TV, umeze gutse? Meze neza? Je nameze neza cyane. Inkuru shushe, inkuru itarakora hasi, n'umunezero ugeretswe ku yundi, umunezero ugeretswe kundi cyane. Aho muri no mwanya tuvugana, muri no saa tuvugana, haheze amasaha makenya cyane gose leta y'u Burundi ihaye uburenganzira amaradio atandukanye kugira ngo atangure gusamirana hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni mugihe rero Radio Peace Classic FM Sound of Happiness na nyene yagiye mu rutonde rw'abahawe ubwo ruhusha rwo gutangura gusamirana hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Twemereye iradiyo PG Classic FM ijwi ry'umunezero. Murumva neza yuko ari umunezero ugeretswe kundi, na cyane ku basanzwe bakunda iterambere ry'ugwaruka, ku basanzwe bakunda iterambere ry'igihugu cyacu, ku basanzwe bakunda iterambere ry'abanyempano. Neza na neza rero ni mu gihe tubona umunezero uri kuragaragara mu gwaruka gwinshi, umunezero uri kuragaragara kuri CEO wa Isaac TV ariwe Isaac Classic, aho tubona amastati ya WhatsApp yamaze kuzura, aho ariko arandika ngo mube muradufollowinga ku mapaji yacu ngo kuko niho hagiye kuzaharaja ko urutonde rwose kwibigiye kuba soon. Imana ibishaka. Murumva neza yuko ari umunezero ugeretse kuwundi. Yes, ico badushabira rero murumva yuko ari kuba followinga ku ma channel yabo ya YouTube ya Peace Classic FM Sound of Happiness, kuri Facebook naho nyene mukandika Peace Classic FM Sound of Happiness, muratsanga ko page ndetse no kuri Instagram kugira ngo ubura fyonda kuri Sabonnez kugira ngo ibikorwa byiza ndetse n'indinganizo ya radio izoze irabashikira, bizoze birabashikira vyoroshe kandi mu mutekano ntangere. N'umunezero rero, n'umunezero ku banyempano, n'umunezero ku bari barabuze aho bafururira impano zabo, n'umunezero ku bari barabuze aho berekeza ivyumviro byabo kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Nico gituma rero cyatumye mvuga ati MC Ivan mutima wa Burundi sinshobora guhora, ilfo yuko mvuga, ilfo yuko uno munezero ndawumenyesha abakunzi ba Isaac TV kugira ngo turyoherwane n'abaryohewe nkuko musanzwe mubimenyereye. Nico gituma rero tubabwira ati mugume mukora cyane, uwo wese ariko ariteza imbere, uwo wese ariko arakora ibikorwa tumubwira ati courage cyane gose, na cyane tuvyerekeza kuri Isaac Classic nabo bafatanije kuva mu ntango ya kino gikorwa cyo gushira radio ahabona mpaka uyu munsi tugezeko n'intambwe bagezeko. Reka tubabwira ati felicitation cyane gose, tutibagiye na leta yacu y'u Burundi, tutibagiye n'ikigo CNS n'abasanzwe bakirongoye n'ubuyobozi bwabo. Reka tubabwira ati Imana ibahezagire kubera ko muri abavyeyi beza, abavyeyi bakunda iterambere ry'igihugu, na cyane iterambere ry'ugwaruka, na cyane impano z'ugwaruka. Reka tubabwira ati Imana ibahezagire cyane gose. Ibi bitwereka neza yuko abavyeyi bacu, igihugu cyacu, indongozi zacu bifuza iterambere ry'igihugu cyacu, iterambere ry'ugwaruka. Naco gituma rero tubasabye rero kugira ngo mubandanye mukurikirana ibikorwa bya Isaac TV, mukurikirane ibikorwa bya Peace Classic FM Sound of Happiness, muciye kuri izo mbuga ngurukana ubumenyi baduhaye, haba kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, hose turabatora. Na cyane yuko mumva soon tutangura kuronka bishasha vy'iradio. Ndababwiye ati babandi bose bari barabuze aho bafurura impano, ubu rero Peace Classic FM Sound of Happiness iradio kugira ngo ishobore kubafururira impano zari zarafuriwe. Naco gituma rero cyatumye mvuga ati je nka MC Ivan mutima wa Burundi nivyohera ngaha mu kubifuriza ibikorwa byiza no kubakeza kuri ayo mabanga mashashi bagiye kutwereka, no kubakeza ku bikorwa bishashi tugiye kubona muri Preach Classic FM Sound of Happiness. Navuze ati umunezero reka tuwusangire n'abakunzi ba Isaac TV. Naco gituma rero tubabwira ati guma hafi
y'ibikorwa bya Isaac TV muzomenya byinshi bitandukanye, muzomenya utuntu twige no hino nkuko musanzwe mubimenyereye. We are on time, turi ku mwanya, nico gituma twavuze ati reka dukoreshe umwanya kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Reka rero mvuga ati felicitation kuri Isaac Classic, felicitation kuri mwebwe mwese mwagize uruhara kugira ngo ibi byiza by'igihugu, ibi byiza by'ugwaruka kugira ngo bishobore kugera aho bishitse. Reka ndangize vuga ati harambe Burundi, harambe indongozi z'igihugu cyacu, harambe iterambere mu gwaruka, harambe amahoro n'umutekano. Yari MC Iva mutima wa Burundi, nashimye kubashikiriza ano makuru ashushe uno munezero ugeretse kundi kugira ngo nawe ushobore kunezererwa ibikorwa bya Pitch Classic FM, ibikorwa bya Isaac TV, na cyane yuko twese turi abana b'Imana, turabakunda cyane. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.